Numunezero mwinshi gusura kandi guhura namwe biciye muri no mbonesha kure heritage kaze rero mwese mu biganiro byacu. Uno munsi rero tukaba turi muri kino kiganiro ca Ndi Umukristo. Kuno munsi rero twagendeye centre de santé yitwa Ntaseka. Rero byinshi cyane muraza kubimenya kandi twongere tubabwire umutumire wacu adasanzwe. Nkuko mubizi iyo umukenyezi yibungenze bigenze neza umwana amara munda amezi 9 hanyuma inyuma y'ayo mezi 9 umwana agacavuka. Rero kugira ngo umwana avuke habariho abantu baba hari abanonosoye irondoka rijanye n'amagara meza baba hari kugira ngo bashobore gufasha uwo mukenyezi gushikana neza uwo mwana. Rero muri kino kiganiro twabazaniye umutumire, rero tudatevye reka tumwakire. Twagomba tubakire murashaka kwidondora abantu bariko baradukurikirana. Ego murakoze cyane. Je nitwa Augustin HARUSHIMANA, wanonosoye irondoka rijanye n'amagara meza, novuga ngo sage femme mu Burundi, kandi nkaba nkorera kuri iri vuriro ryitwa Ntaseka. Ako kajambo Ntaseka kavuye mu civugo c'ishirahamwe bitwa Friends Women's Association, bitwa umukobwa ntaseka uwundi araseruka. Aha rero niho nsanzwe ndangurira imirimo ya misi yose, hama inyuma y'akazi nsanzwe ndongoye ishirahamwe ry'abanonosera irondoka rijanye n'amagara meza yitwa The Midwife in Action Association, MAA vyara uheke. Ego. Rero Augustin, twagomba tubanze tugushimire yuko wemeye gutumire bwacu. Twagomba rero tuce twinjira kandi ido nido ya kino kiganiro cacu. Muvuze yuko musanzwe mwarize ibijanye, mwaranonosoye ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Ama rero cyane cyane mwavuze akajambo bita sage femme. Kenshi tuzi ko iryo jambo sage femme ari ibintu bijanye n'abakenyezi, nibo bafasha abandi bakenyezi bibungenze kugira ngo bashobore kubafasha gushikana umwana neza. Ngabo turabona yuko uri umugabo, mbega urashaka kutubwira gato byagenze gute? Reka utuyagire ugo rugendo byaje gute ngo ico ciyumviro cyangwa se uwo muhamagaro wo gukorera muri iki gisata ngo uze byagenze gute? Hari ryari? Sage femme ni izina ry'umwuga bitwa profession sage femme. Nico gituma n'umupapa umvuze ngo sage femme birumvikana cyane. Urugendo rwanje rwatanguye kera, reka ndabivuge muri eglise, Sunday school, abana. Jewe nakuze ndi umuntu muri kohale y'abakenyezi. Wa mwana baha abandi bana ngo abakinishe hajya imbere, barasasa ikirago muri eglise, hama bagaca banshiramwo, bamwe nkabaha imikate, abandi nkabaha ibitumbura, utuji, kugira ngo abakenyezi nabo bumvirize imisa neza, bagende kuririmba neza, hari umuntu bazi ko abafitiye umwana. Kenshi iyo ndiko ndavyumvira urugendo rwanje rwo gukunda abana niho rwahereye. Hanyuma maze guheza ndibuka ko ava nararera abatoyi banje, igihe umwana ari kararira narirana nawe kugeza dushikiriye mama. Aho wari ufise imyaka ingahe? Nari nciga muri primaire, mu wa kabiri, mu wa gatatu, imyaka 8, 9 gutyo. Hanyuma rero maze guheza secondaire nariyumvira ico no kwiga. Hama bara mpropoje ibintu byinshi, mukana numva nshaka kuba umuganga. Bisanzwe kuba umuganga. Mugabo bamaze kunsigurira ibisata byo kwa muganga, mpava numva igisata ushobora gukurikirana ugafasha umuvyeyi kuronka abana nkunda. Ubwanje ndakunda guterura kabebe, ndakunda ijya cri ya kabebe. Baca barambwira bati iyo wize iki gisata ca sage femme nta bindi ukora vraiment. Ukurikirana umukenyezi, ubana nawe afite imbanyi, umufasha kwibaruka, ukurikirana uwo mwana, no kuvuga yuko nico gisata ca sage femme nca numva ndagikunze. Wanashaka muri université nari nagiye kwiyandikisha mu byo bitwa ubuforoma soins infirmiers, nca ndagenda kwifutisha muri soins infirmiers, nca niyandikisha muri sage femme aho hari mu 2012. Hama nca ndatangura igisata ca sage femme, ndaciga nagihejeje mu 2017. Je sinashomereye
kuko mpejeje gusoma baciye bantelefona barambwira umupasiteri arambwira ati Auguste felicitation numvise ko byagenze neza sinabaye hafi ariko ndakubaze uwo bufite ikiraka ndavuga ati muri iyi minsi nta kiraka mfise uzoze rero udepose ndakwereke aho uba uragiza aga stage natanguye uko ngaha nyene kuva muri 2017 n'ubu niho nkiri akazi kavuye ibyari byitwa stage byavuye biba akazi kameze neza n'ukuri ndashima Imana ndamahoro. Yego urakoze cyane kutuyagira ivyo byose rero hari utubazo twinshi twace tuza mu mutwe wanje mbega igihe wahitamwo ico gisata ca sage femme mbega nta bantu bakubwiye ati ivyo bintu ugiyemwo ni by'abakenyezi nta bantu baguciye intege? Ego baranciye intege mugabo ubwa mbere je mfise famille isunika umuntu bivanye n'ivyo ashaka nikoriyanta gusa ntigutegeka ibyo ushikako ahubwo iragusuguma bivanye n'ivyo wenyene witoreye. Iyo niyo no kwitwa intambwe ya mbere nziza nari mfise kuva nkiri mutoya. Abantu bambwiraga ivyo bintu ni by'abagore ni abatari batahura ibyo ndimwe mugabo dabo navuze ko nagiye kwifutisha mu by'abaforoma nja kwiyandikisha mu bya sage femme no kuvuga byari bigoye cyane kunyumvisha indi option. Abavuga rero ko ndabigiyemwo ni by'abagore barabivuga mugabo kandi igisata ca sage femme s'abantu benshi bakizi ngo bavuge ibintu byinshi kuri ico ahubwo n'abariko barakimenye ko bakitumenyerako bagaca basanga rero n'abapapa baragikunda ahubwo n'abakenyezi b'abarundi kazi baza nko muri maternité bagasanga hari umupapa arabanza kugira akantu gatoyi ko umenga arasubiye inyuma. None ufatiye kuri uwo mwuga uri kurakora nibihe bintu utubwira nyamukuru uvuga ati je kuva ntanguye gukora kino gikorwa hari ibintu nungutse haba mu bumenyi haba mu bintu bifadika ni nk'ibiye? Ndamaze kunguka ibintu byinshi cyane abakurikirana imbuga ngurukana bumenyi nkoresha barabona neza ibikorwa nkora. Jewe kubera uyu mwuga ndamaze gutembera isi ahantu nsigaje umugabane nsigaje ni Amerika gusa. Afrika narayigenze mu bihugu bitari bike sinzi nuko no biharura. Azi ndamaze kuja mu bihugu bitari bike, Europe ndamaze kuja mu bihugu bitari bike, hama ndamaze gukurikirana amanama menshi atandukanye. Ikintu maze kunguka nibaza ko kirengeye byose ni twatubebe mu ntoke zanje ndakunda kujya kuntu mubebarira mu ntoke zanje mfise sinona baharura ni benshi cyane abamama benshi barandanira abana ngo akana kawe ndumva ndyohewe. Hama ikindi ni ugwaruka jewe sinaciye mu bushomeri mugabo kandi ndatahura abadafise akazi ndatahura ugwaruka mugabo kandi hariho benshi bambwiye ngo uratse ko nagiye kwiga sage femme kubera wewe. Hariho benshi bambwiye ngo uratse ko je nagiye kwiga scientifique kubera wewe kubera je muri secondaire nize scientifique ngo nagiye kwiga scientifique ngo mpejeje nzoshinja kuba umuganga. Ico numva umenga ni inyungu ikomeye kuko ibintu ndiko ndakora bifasha n'abandi. Hama ikindi nibaza ko Burundi bwatomboye kungira kubera je ndi ngaha ndiko ndavugira cyane abakenyezi ndiko ndavugira cyane irondoka ijanye n'amagara meza. Hari ibintu byinshi biriko birahinduka mu gisata cirondoka ijanye n'amagara meza kubera ivyo mposta kuri réseaux sociaux kubera igihe cyose mpora numva nk'akarorero ahantu barabavuga ngo hari ibitaro byakira n'aba bakenyezi kenshi nca nja kubigendera kandi abantu benshi baranzi bugiyo nshitse aho hantu nkaraba nk'utwara maternité nkamwidondora mvuga nitwa Augustin nkabanjejwe irondoka ijanye n'amagara meza nk'abantwara association y'abasage femme mu Burundi ndabona ko umenga aragabanije gatoyi agira nyakire neza agira nyumvirize mugabo kandi ari gihe ngenda sinidondore gusa nkatembera nkaganira n'abagwayi nkaganira n'abaganga. Ikibabaje nuko mu Burundi maternité nyinshi ntizikoramwe abasage femme babigenewe. Uca usanga rero umwe yakora bimwe bavuga ngo yakire nawe umugwayi sivyo yanonosoye peut-être ko bamushizeyo kubera babuze ukorayo mugabo uca usanga iyo ndiko ndatohoza iyo ndiko ndagenda hatandukanye nsanga atari abasage femme
ico naco kirantuma negera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nkababwira ati ni mwangaje abasage femme ni mwongereza abasage femme kandi by'ukuri akamo dutera kariko karumva. Ego me numva wahisemo igikorwa kidasanzwe kuko turabizi muri ino si tugeze muno munsi hari ibintu abantu bariko baravuga ukungana hagati y'abakenyezi n'abagabo kandi hakaba ari abakenyezi bamwe basigaye bavuga bati hari imyuga igenewe abagabo natwe twokora mbega twavuga yuko umwuga w'abasage femme wari usanzwe ugenewe abakenyezi uno munsi abagabo bakaba bahagurutse nabo kugira ngo nabo bakore ico gikorwa. Uyu mwuga warugenewe abakenyezi wanashaka Bibiliya irabivuga ko aho abakirizi mu gihe cyo kwa Farawo bagiye kwakira mama wa Mose baravuga ko bakingiye Mose bahawe itegeko ryo kwica umuhungu wese bakiriye. Muri Bibiliya barabivuga neza yarabakenyezi. Hama abapapa wanashaka hariho n'ibihugu nka Aziya ibihugu byinshi babonye umusage femme w'umuhungu barambaza ibibazo byinshi ubigenza gute. Ibihugu cyane cyane by'abamizirma nta mupapa aja muri maternité nta basage femme b'abagabo barimo. Kenshi rero bambonye baratangara bakaza kumbaza ibibazo byinshi mugabo jewe abakenyezi tumaze kuganira numvise umenga bararyoherwa cyane bakiriwe n'umupapa gusumba bakiriwe n'umukenyezi. Baba baragusigura impamvu bansiguriye ngo umupapa ngo umenga ngo aratahura uwo mubabaro uburimwo ngo akagukurya ngo yumva yifatanije nawe ngo muganga umukenyezi ngo nahaba yarabiciyemwo ngo arashobora ngo kutumva neza ngo ububabare ufise nk'uko ubwumva wewe ngo abapapa rero kubera batumvigise ngo ashobora kuba agerageza kwishushanya n'ububabare umukenyezi arimwo hama agaca agira ikigongwe agaca agerageza kumwitaho cyane gusumba uko umukenyezi iyo bikora n'amajambo abamama bahora bambwira. Rero kubona hari abapapa baza muri iki gisata kwa muganga ubwa mbere ntitugira igitsina ni ukuvuga kwa muganga yaba umudoktere yaba umuforoma yaba umusage femme wo muri anesthesie wo muri laboratoire kenshi usanga ntibikunda kuraba igitsina. Rero nico gituma usanga igitsina gabo igitsina gore usanga babirimo byose mugabo muri sage femme turacara abahungu bake mugabo uburundi buri mu bihugu bike bifise abasage femme b'abahungu benshi. Turi benshi mu Burundi bigereranije n'ibindi bihugu. Rero nibaza ko kubona hari ibi bivuga ngo by'ukungana je rero nkorera mu gisata c'abakenyezi ndabona ko abakenyezi bafise capacité cyangwa bafise ubushobozi bunini cyane bwo kwihanganira ibintu no gushika ku bintu bikomakomeye. Bafise genda ndakunda kubyita ngo bafise ikintu c'umugwiza muri bo. Rero kumva ko hariho kugwana nibaza ko ku ruhande rw'iwanje bizana ingaruka mbi kubera ko Imana iturema umwe wese irafise uko yamuremye n'icyo ategerezwa gushikako. Umubiri w'umukenyezi irafise uko yawubumvye umubiri w'umupapa irafise uko yawubumvye ni ukuvuga ngo umwe wese atahuye ico kibanza ciwe turuzuzanya. Ibyo kuvuga ngo aka kazi n'akabakenyezi ngo aka kazi n'akabapapa nibaza ko kenshi harimwo kwihenda kuko umukenyezi arafise ahagenewe arafise ibyagenewe n'umupapa arafise ibyagenewe. Iyo rero umwe wese akoze uko nyene Imana yabipanze Bibiliya kandi iravyerekana neza uri kuraraba icyo umukenyezi ashoboye n'icyo umupapa ashoboye umwe wese akoze neza uko kuntu abishoboye turuzuzanya. Atamukenyezi nta mupapa atamupapa nta mukenyezi ko turi mu gisata cirondoka janye n'amagara meza umwana aboneka habaye abantu babiri bahura no kuvuga yuko hari kuzuzanya. Iyo rero umwe wese aciye avuga ngo ibinda bishoboye jenyene isi iciparangana. Ego me urakoze twashaka uburaho utubwire intambuko zitandukanye umukenyezi acamwe kugira ngo ashike mu gihe cyo kwibaruka kuko nariko ngerageza kwiyumvira none mu gihe haje ngaha umukenyezi kubitura aza kubitura ryari aza kubitura ari hagisama aza kubitura ariko aje kwibaruka bigenda gute. Umusage femme mu bisanzwe yategerezwa kuganira n'igitsina gore canke n'umukenyezi canke n'umwigeme mu Burundi kuva ku myaka 9 hajya umwana atanguye kugerageza gutahura icerekeye ubutinyanga atarabujamwe mugabo yimirije dufate nko mu mwaka uza
mu Burundi rero haba umwana umuntu wa mbere muto maze kubona atanguye ubutinyanka yarasi imyaka 9 ahi Bujumbura, ruguru ni imyaka 10-12. Rero nko ku myaka 8 umusashi fami yategezwa guca yegera uwo agatangura kumusigurira isuku mu butinyanka, ubutinyanka icarico, ibikurikira, hama n'urugendo rero barutanguye. Ubwo rugendo ruraza kubandanya kugeza ageze mu cyo bitwa menopause. Burya umusashi fami arafise icyo bitwa mukuru wiwe, umuginekologe. Nukuvuga umusashi fami bimunaniye ategezwa cyo bitwara ku muginekologe canke uwanonoseye ingwara z'abakenyezi. Rero kuva kuri uwo mwana imyaka 8 ubutanguye kumusigurira ivyerekeye ihindagurika ry'umubiri, irondoka rijanye n'amagara meza, hama iyo mwagumanye nka jewe ndabikora kandi ndabikorera no kuri eglise. Abana bato turaganira, turahura kenshi, hama tukaduga bukebuke. Iyo rero ageze kushinga ugwiwe hari ama examen nk'umusashi fami ndamutuma, turaganira ico bitwa consultation prénuptiale, tukaganira ku byerekeye ama group sange, imigwi y'amaraso, tukaganira ku byerekeye ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka, hama tukaja ku byerekeye umugera wa sida, ibintu bitandukanye, hama nkabimupima, hama akagira mariage. Iyo rero amaze kugira mariage, kubera urugendo tuba twaratanguye kera, nukuvuga ko byinshi hari ibibazo byinshi ataza kumbaza kubera bafise inyishu zavyo. Hama mariage amaze kuyigira arasama. Iyo rero yasamye acaza gupimisha imbanyi, ubwa mbere imbanyi bayipimisha mu mukoyo, kamenya ati ndafise imbanyi. Abageni reka dufatire ku bageni. Amaze kumenya ndafise imbanyi acaza rero kunyitura. Haragakaye k'umukenyezi afise imbanyi, ca ndakamuha. Ako gakaye rero nca ndandikamwe amahandevu. Imbanyi ifise amezi 3 mu Burundi, ubushikangaje bw'amagara y'abantu buhanura ko upimisha imbanyi imbere y'amezi 3. Iyo rero uje ku imbere y'amezi 3 biroroshe gutora ikibazo aho gitumbereye. Hama ca tugenda turagenda ku mahandevu mu bisanzwe umukenyezi afise imbanyi aza kwa muganga mu Burundi inshuro 4. Inshuro 4 rero ziheza habageze kwibaruka. Burya iyo yibarutse haca hagera gucandagisha ikibondo. Ikibondo turagicandaga kugera ku mwaka n'igice. Mu gihe turiko turacandaga ikibondo, mama wiwe abari kuvyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, planning familiale. Mu Burundi hari imbanyi nyinshi zo mu kiriri. Nca ngira ko mpanura abakenyezi iyo hejeje kwibaruka, inyuma y'ukwezi n'igice, ubona amaraso canke utayabona, urashobora gusubira gusama. Nico gituma imbere y'ukwezi n'igice ni vyiza kuca twitura kugira ngo tubandanye. Abakizwa benshi baca bazana ibintu vy'ivyizegwa bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, uburyo bwo kuvyara ku rugero vy'ukuri je ndakijijwe. Iki kigo ni c'abakenyezi b'abapasteri mu ishengero ry'abagenzi. Ugitwara ni umupasteri. Nukuvuga ngo turatahura cyane ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, kandi abakozi b'Imana nibo ba mbere bategerezwa gufasha leta kugabanya umurindi wigwirirana ry'abantu riri mu Burundi, kuko bafise abayoboke benshi, bafise abantu benshi bariko barabumviriza kandi bashobora kubatahura. Irondoka rijanye n'amagara meza rero iyo urisiguye neza, abantu bakiriye Yesu, abantu bakunda Imana barashobora kubitahura, hama bakaja ku buryo bwo kuvyara ku rugero, hama tukabandanya dufasha kuvyerekeye, kuko iyo uri kuravyara intahekana abo bana baragoye gutunga, abo bana baragoye gukurikirana. Mugabo abasashi fami bashobora kugufasha kuvyara abana ushobora kwifuza, gutandukanya imvyaro. Mu gihe umwana nawe ari hehe kuri vaccination, muri ico gihe turaza guharura nk'imyaka 2-3, hama uca usubira ukurikiza, ca dusubira kuri ya cycle yo gusubira gukurikirana imbanyi. Uhejeje kwibaruka uca tuja ku buryo bwo kuvyara ku rugero no gucandaga ibibondo, tuzobibandanya kugeza ku bana wifuza kuvyara, hama tuzobibandanya kugeza namba ushaka kubandanya uvyara kugeza uciye. Iyo hageze guca ca tuguha icitwa umuginekologe nawe kugira ngo abandanye. Nubwo rugendo rero tuba dufise. Urakoze cyane. Hariho utubazo twinshi tuguma tuza mu mutwe wanje. Bishitse muri ko murapima uwo mukenyezi yibungenze, mugaca musanga umwana ari mu mbanyi afise ikibazo, amuca mu bigenza gute? Ibibazo ubwa mbere ni byinshi. Iyo umwana afise ikibazo kenshi
twebwe nk'abasage femme tumaze gupima tugasanga umwana afite ikibazo aho ico twitwa competence zacu ziba ziheze ca tumurungika ku muginekologe nawe agaca bandanya kenshi rero turashaka gusanga nk'akarorero umwana ari mu mazi make amazi y'umukenyezi umwana arimwo ni make turashobora gusanga umwana ariko araduza ibiro nabi ni bikeyi cyane turashobora gusanga umwana ni munini cyane mu nda kubera umwana mu bisanzwe avuka hagati y'ibiro 2.5 n'ibiro 3 iyo amaze gutangura kurenza ibiro 3 ababaye munini cyane muri ico gihe ca tubwira mama wiwe turabimenya kare hano igihe dusanga afise amazi menshi mu nda umwana tuvuga ko ashobora no gusoma nturi muri ico gihe ca tumurungika ku muginekologe kugira ngo umuginekologe abandanye kurinze uvuga ivyo reka ngire ko mu Burundi dufise ibintu bitatu byaka ubuzima abakenyezi bafise imbanyi canke bariko baribaruka icambere no kuvirirana cyane iyo umukenyezi ariko aribaruka aravirirana hariho rero abavirirana amaraso menshi arengeye ayari normal kenshi ico kirashikunda guhitana abakenyezi abasage femme twarize le technique canke uburyo dushobora gufasha umukenyezi kugira ngo ariko aravirirana cyane tubihagarike ikintu kikunda kudubloka n'amaraso uragenda muri frigo abarundi ngo ntibakunda gutanga amaraso uragenda muri frigo ugasanga nta maraso ahari ugaterefona mushikiranganje bw'amagara y'abantu ugasanga nta maraso ahari aho niho duca tugirira ikibazo sino ivyerekeye technique kugira dufashe umukenyezi vyose turavyigishwa iyo rero ubizi ukabikora habasigaye kuronka amaraso utera umukenyezi ico rero kiradutwara abakenyezi benshi cyane ibice byinshi kwijana hafi bavuga ko ibice 34 kwijana by'abakenyezi bapfa mu Burundi ariko baribaruka canke bariko baragira baratanga ubuzima baviriranye biva ku kubura amaraso hama ikindi ca kabiri ni umutima hypertension ku mukenyezi afise imbanyi manura abakenyezi bose bafise imbanyi zamuraca kwa muganga musabe muganga bapimira umutima tension kenshi kubera ibibazo usanga umukenyezi arimwo kubera ubuzima kubera stress urasanga umutima uduze iyo umutima uduze rero umukenyezi afise imbanyi y'amezi 8 9 yagira yibaruke birashobora kumuhitana ico ni ca kabiri mu Burundi ica gatatu na ma infection umukenyezi ashobora kugwara infection urinaire akagwara infection mu kirundi n'ubwandu bwo mu gitsina reka mvuga uko akikawusha burya kwa muganga tubonye umukenyezi aje kwivuza nuko aba yari ihanganye mu Burundi niho ndiko ndavuga kenshi rero iyo bikawusha navyo nyene birashobora guhitana abakenyezi nivyo bitatu kenshi bikunda guhitana abakenyezi ibindi rero usanga ari ibintu umugera wa sida izindi ngwara zitandukanye malaria si cyane mugabo navyo nyene bahitana abakenyezi rero iyo tubonye umukenyezi afite ingorane turashobora gufasha kugira ngo izo ngorane tuzikure mugabo kandi abaganga ntituri imana turakora ibyo twize ibyo tuzi je nka jewe ndibuka ko hariho nk'ibintu mpora nkora nkavuga ati kaya kantu ntako nize mu ishuri ni imana yakampishuriye canke ni revelation naronse mu kazi nariko ndakora hama ndagakora umukenyezi akabasova rero kenshi tubonye ibibazo turakora ibyo dushoboye ibiturengeye tugasha tuduza ku rwego rw'abadokiteri murakoze tugana ku musozo wa kino kiganiro twashaka tubabaza indoto zanyu muri uno mwuga zo bari zihe indoto yanje ya mbere nuko mbona ama maternité yose yo mu Burundi arimwo abasage femme iyo ni indoto mfise niba ni nk'isengesho maternité zose ziri mu Burundi tuzisange zuzuye abasage mu Burundi dufise abasage femme barenga 1,500 ibiharuro biri mu bishikiranganje bw'amagara y'abantu na kare namye ndabiraba hakora abasage femme 208 mu basage femme 1,500 nukuvuga nifuza ko abasage femme bose 1,500 baja muri maternité indoto ya kabiri nuko abanyagihugu bo mu Burundi umwana w'umwigeme kuva ku myaka 8 abazi ati hajya kwa nakaravuka umusage femme niwe nshaka ko azoza arambarira amakuru yizewe numva nifuza ko abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi umwe wese ahari abazi umusage femme
ashobora kwitura akamufasha. Ku ruhande rwanje ndashaka kubandanya amashuri, mfise lisansi, ndashaka maîtrise, ndashaka na doctora, mugabo nyene en sage-femme, ngume muri sage-femme. Hama mu Burundi uharuye ibiharuro turatakaza abakenyezi barenga 1,500 ku mwaka, kubera mu Burundi havuka abakenyezi barenga bibaruka. Abakenyezi bibaruka mu Burundi ku mwaka bararenga 500,000. Muri abo ibiharuro vya Istebu n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko abakenyezi barenga 1,500 batakaza ubuzima. Muri abo ibice 67% ibice 67% birashobora gukingwa iyo abasage-femme bariko barakora muri maternité. Ni ukuvuga ko fata 1,500, ibice 67% birashobora kugabanuka igihe abasage-femme bariko barakora muri maternité. Izo nizo ndoto zanje fise. Reka rero tubashimire kuri kino kiganiro muduhaye, kandi twongera kandi tubasabira imigisha y'Imana kugira ngo izo ndoto zanyu mufise Imana izo bashoboze kuzishikako. Murakoze cyane, ndabashimira namwe ko twiyumviriye ko, hama nshimira na televiziyo Heritage kwera iradufasha cyane mu bijanye n'ibyizegwa no gutahura cyane ijambo ry'Imana, hama tuvuga ati n'amagara yacu nayo tuze turayitaho dufashanijwemo n'Imana. Murakoze cyane. Turabakengurukiye rero mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro ca Ndi Umukristo, mumvise neza yuko ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza yuko ari gikorwa gikomeye cyane. Habonetse abasage-femme benshi mu maternité yose, ivyo birashobora gutuma abakenyezi bibaruka neza, kandi ivyo bigaca binatuma tudashobora gutakaza ibibondo cyangwa se abakenyezi. Rero mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu naho butaha.